Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexon abandanye baha amasana mu ameze neza cyane. Uno musi navuze ati reka ngende mu quartier jewe nze ndabaza ikibazo kimwe hama menye umuntu wa mbere ashobora kunyishura. Hari abantu benshi bagiye batandukanye batazi Facebook ibiro ipima cyankwe naho iba n'uwayivyaye uwariwe. Ndaza ndabaza ikibazo umuntu ambwira ibiro Facebook ipima ndamugabira inoti ya 5 ngiyi inyi. Hanyuma nibaze yuko muri commentaire muzovuga ati ego nivyo cyankwe sivyo amafaranga ngaya tumugabira inoti ya 5. Ndahera kuwa mbere akagitora jewe ndamuha inoti ya 5. Bitumeze neza. Urakomeye? Yego turashima. Amakuru yawe? Yego ni meza. Witwa gute? Bayitwa Uwimana Sharif. Uwimana Sharif. Okay. Ramutse abakunzi ba Cyubahiro TV. Ndabaramukije. Ni Cyubahiro cyishe. Sharifu, je wari hakabazo inza gutanga kandi ugatora ndamugabira inoti ya 5 ngiye. Yego. Facebook ipimiro bingahe? Ico kintu naco nashobora ntacyonse. Nagira ashobora gukekeranya ukavuga ati Facebook ipimiro bingana uko. Oya. Ibiro ibihumbi 5 birakunanira? Yego peje sinzi ibiro bya Facebook ukuntu bingana. Oya. Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV urumva yuko cyamunaniye n'ubu ntashobora kuba yosigura ugitora ndamuha ibihumbi 5 jewe navyemeye agenda yatwaye. Bitumeze neza? Yego. Urakomeye? Ndakomeye. Witwa gute? Virginie. Ndashaka rero umbwire hajya Facebook ipimiro bingahe ukabishobora ndaguha inoti ya 5. Facebook nta niro bipima. Nta niro bipima? Ubizi gute ko niro bipima? Ijya ni pima sinzi. None urayikoresha none uramaze ko katani ipima. Je murambona bariko barazikoresha. Ntushobora kumenya musore gute? Umeze neza? Wowe urakoresha Facebook? Urakoresha Facebook ndabizi. Gute kwanza? Umeze neza? Hajya Facebook ipima ibiro bingahe? Nta biro Facebook ifise ipima. Hajya nyina wa Facebook wibaza ukarinde. Nyina wayo nta uriho. Oya. None yarizanye uko nyene? Yafonzwe n'umuntu muga ntibica byitwa ngo ni nyina wayo. Nkuko wewe create application ucavuga ngo ndi nyina wa application. Oya. Babwira abakunzi ba Cyubahiro TV bakande subscribe. Bakunze ba Cyubahiro TV fyonda kuri subscribe. Kandi wowe ndumva umenga ni fresh. Umeze neza ariko? Je ndashima uko biri. Je numvise umenga byakunaniye mugabo Facebook irafise ibiro pima. Ni bingahe mbwira nabandi batavyumva bashe babimenye. Oya je ndaza amaherezo y'ikiganiro ndaza kuvuga ati Facebook ipimiro bingana uko kugira. Oya wari kumbwira nk'ubu je ndiko ndarengana uza kubivuga ari uko nagiye. Reka nibaze yuko ibintu bimeze neza wewe aho nyaha ibintu byinshi byananiranye ibintu byose ni brand fresh. Limikashi wewe ubona wo gishobora ibiro limikina Facebook ipima. Ntabyutse? Rega urabona mu buzima urashobora kuvuga ati reka dushakishe mvuga ati ibiro nibi. Hajya Facebook ipimiro bingahe? Avyo nzi basi nababesh. Ugereranije ashobora kuvuga nibi? Facebook. Umurongo cankwe urubuga rwa Facebook. Urubuga rwa Facebook. Ntabyo nzi kabisa. Gereranyo nawe ihiganwa ya mahiganwa. Nyeka rupima nk'ibiro nka 50 kabisa. Yes, bakunze ba Cyubahiro TV urumva umuntu wari we wese ko ashobora kumenya bya bihumbi 5 ndacyabifise. Nta muntu numwe kugeza umwanya n'isaha aratsindira bya bihumbi 5. Ndabona yuko ibintu usanga ari hatari. Ari abantu keshi mu buzima. Wowe uradandaza amayinite? Yewe. Uradandaza amayinite? Manje ndamutse kwanza biti. Urakomeye. Umeze neza? Witwa gute basi akazina? Elizabeth uradandaza ngaha? Hajya Facebook ipimiro binga ukabishobora ndaguha inoti ya 5 ngaya. Ebura yafasha abe gwawe. Yego, bishobore je ndaguha inoti ya 5. Sinzi. Gereranya basi hagiye wosanga uratwaye 5. Ntabwo noshobora kweli. Basi tubwira abakunzi ba Cyubahiro TV bakande subscribe. Abakunzi bande? Ba Cyubahiro TV kanda subscribe. Abakunzi ba Cyubahiro TV kanda subscribe. Urumva yuko benshi biko birabananira kumenya Facebook ibiro ipima ariko ibintu biraza kugenda neza cyane. Cameraman wego umunkurikira ndibaza yuko tuza kumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tumenye Facebook ibiro ipima kweri
apana bya bintu byo bakunzi ba Cyubahiro TV urabona yuko uno munsi nahuye n'abamama bariko bararima jewe mvuze yuko abarundi kazi ari beza nta muntu numwe azokwigeza mpaririza kwisi nzima cyangwa isi aho yabaye ikangana uburundi nibwo bwa mbere dufise abantu basa neza kandi bameze neza banazi no kurima bite ni sawa umeze neza urakomeye yego ndakomeye mwitwa bande nitwa ngenda kuri Yozofi ariko je ndabona umenga ngaha hajya ibi vyatsi ku bantu batazi imico y'ikirundi babyitwa gute ibi muri ko murarima rega abantu batazi ibyatsi uko bitandukanye bana jenzi ko ari ibyatsi hajya Facebook ipima ibiro bingaha nabyo nzi oya president wa Ukraine basitwa gute nawe nzi oya nabyo nzi nta numwuzi kweri oya nabyo nzi urumva yuko ibyo bintu bigoye habe basimbazi uyu unyamugenzi wawe usanga rabitoye je ukabishobora ndaguha inoti ya 5 Facebook ipima ibiro bingaha none ushaka kugereranya ukavuga ati pima ibiro bingana uko pima ibiri cyane pima ibiri cyane eka biraremere gose hajya president wa Ukraine yitwa gute wenzi nanje umenyera he gashaka nirirwa kurima hajya none witwa gute wase kumbwira akazina Nishimwe Yvonne uyu ni mama wacu kandi uyu uri muvyeyi Yes bakunze ba Cyubahiro TV urumva yuko ari ibintu usanga biryoshe sana ikibazo n'ubundi cyabana ni ugishobora ndamuha inoti ya 5 bitumeze neza urakomeye duza kaje none uko mbona umenga uri nkumi ni sawa sawa hajya Facebook ipimiro bingahe anga ibiro 30 jene mvumenga anya byakunani ntipima ibiro 30 wibeshe urumva yuko ikibazo kirakunda kugorana mugabo iyo umuntu agitoye abumwe muzima mu bantu beshi hajye nyina wa Facebook nawe ninde Nchonzi ntawuzi hajya president wa Ukraine usanzwe umuzi turaba mu telefone hama mikate biri gutse none umeze neza witwa gute nitunga tade ngenda kubaza ikibazo hanyuma nyishuri hajya Facebook ipima ibiro bingahe kabishobora ndaguha inoti ya 5 kabishobora ndaguha inoti ya 5 ushaka kugereranya none ushaka kugereranya aya sinzi biro birakunaniye bataho nigeze nkoresha rema ya Facebook ipima ibiro bingahe hari ikintu cyitwa Facebook gipima ibiro bingahe 5 birijana ni cyane yes bakunze ba Cyubahiro TV urumva yuko umusaza arazi ubwenge bwishe bukaze cyane wowe nawe upima ibiro bingahe ceno wapima karanise ceno wapima karanise ndakwaje Facebook ipima ibiro bingahe Facebook yakorana nayo nzikana atayo nigeze nkoresha wigeze ukoresha yes bakunze ba Cyubahiro TV habe mbazi umudogo nawe numve yuko ashobora kuba yobimenye bite umeze neza koko hajya Facebook ipima ibiro bingahe kabishobora ndaguha inoti ya 5 kubera atera nakoresheje ntavyo namenye nagira ashobora gukekeranya ukavuga ati gipima ibiro bingana uko mu bisanzwe haje nko atavyo menyereye sinogera mvuga ati ngo ipima ibiri biniye muguru urumva yuko 5,000 bigutotse birantotse nyene nako atavyo noshobora yes bakunze ba Cyubahiro TV urabona ikibazo cyabananiye nta muntu numwe aragitora mukandi kanya turaza gutanga kweri Facebook ibiro ipima hanyuma tubibabwire ndabona n'undi mudogo ngaha anya ari kadirira akantu kameze neza ikamazira mwegere ndamubaza biri gute do umeze fresh witwa gute Joel hagenda kubaza ikintu kimwe akabaza inyishiro kabishobora ndagona noti ya 5 Facebook ipima ibiro bingahe kabishobora ngaya 5 burayafashe kwanza nayi wawe ntaraba gwanje Facebook ipima ibiro 50 pima senkani kilo ipima senkani kilo ndumva umenga ni hatari sana wowe ntabyo ushobora beshi byabananiye sivyo none oyo rasa vipi umeze fresh warakoresha Facebook oyo bite wewe nukoresha Facebook none abantu benshi baratinya amakamera mugabo ico cyose usanga ari gusatira abigeme mukoresha ama Facebook nta numwe akoresha Facebook muri mwebwe
tubagurira amamega mushatinye ngo rero ndakubaza ikibazo hanyuma unyishuka gishobora ndaguha amamega y'ibihumbi 5 nimuze jewe ubishobora ndabagabira amamega y'ibihumbi 5 ngaya ubishobora ndamugabira amamega y'ibihumbi 5 sibyo none ubishobora je ndakubaza ikibazo hanyuma munyishure kuko ico kibazo kirabaho kwanze mumwe wese bitena numeze neza sawa ndakomeye witwa gute Je m'appelle Colombe. Colombe iryo zina nama ndaribona ahantu henshi kuri Facebook hanyuma Colombe nagire ndakubaze hajya Facebook ipimiro bingahe Facebook ipimiro bingahe ko bishobora ndagunota 5 ndakugurira amamega y'ibihumbi 5 ipimiro byinshi vraiment si kubera ko ikoresha abantu benshi cyane benshi ibiro bya nta muntu weshaka kuba kibazo nikibaho Yes bakunzi ba Kibero TV urumva yuko bitse mumeze neza urakomeye turabe kwanze rega n'ibintu bisanzwe twihweze kwanza turabe imbere bitse none ni sawa urakomeye umukobwa mwize nkaho ushobora ko wogira isoni hajya Facebook ipima ibiro bingahe kwa bishobora ndakugura amamega y'ibihumbi 5 kuko ndazi kwikoresha ndabizi ariko sinzi ibipima urabizi muga ntuzi ibipima urashobora kugereranya oya sinumva ngo ni biro 10 atavyonze kekeranye ndakuguha amamega y'ibihumbi 5 oya nkekeranye kandi ntashaka gupima hajya nyina wa Facebook nayo ni wibaze ko ari inde YouTube Yes bakunzi ba Kibero TV urumva yuko hero sister wangu urumva anya hari ikintu udasenga keshi mu buzima kigorana umeze neza manzi turamutse kwanza bitse witwa gute Nitwa Vestine akazina keza cyane turaba imbere basi kugira urya muntu atubone sivyo none turaba imbere nkuko nyene sawa none watari sawa ari waberewe Vestine ndashaka kubaza hajya Facebook ipimiro bingahe ndabambeshe shaka gukekeranya hanyuma kitwara amamega y'ibihumbi 5 byansi Yes bakunzi ba Kibero TV urumva yuko abantu benshi bagiye batandukanye byabananiye mwe mwibaza yuko none Facebook wavuze yuko nyina Facebook ari YouTube oya nivyo nibaza hajya president wa Ukraine yitwa gute Zelensky Yes bakunzi ba Kibero TV urumva yuko hari abantu benshi kwabajije ibibazo byabananiye ibibazo oya wena kubajena umviriza jena uwezi kutubona kubajije president wa Ukraine ni kukubera inzi yuko abantu benshi batamuzi mugabo yutora ibiro bya Facebook nashenda kugabira 5,000 wambajije ikibazo kumumpa muwatsi none wewe rero zana ngira ibiro bya Facebook hanyuma ndagabira 5,000 urayafashe na yawe hanyuma nkishura kinkomba ntabitoba Yes bakunzi ba Kibero TV oyo cyobora ibiro bya Facebook benshi ndiko ndababwira byabananiye anje turamutse kwanza biti meze neza urakomeye awe ngaho uvuye gusuma ndabibona witwa gute none witwa Merkes umeze neza je rero ngaha anya uriko urahiganwa ibihumbi 5 uriko urahiganira ibihumbi 5 benshi byabananiye ukabitora cyenda guha ibihumbi 5 hajya Facebook ipima ibiro bingahe ugereranije ishikana nirobo urumva yuko abantu benshi bagiye batandukanye byabananiye Yes bakunzi ba Kibero TV nababwiye yuko nzobazanira ikibazo ibibazo byose natanze nta muntu numwe yabitoye muze gushira muri commentaire hanyuma muze kuvuga uko bimeze ibiro bya Facebook bingana n'abantu bari kwisi ndababwiye rero namba mutabizi ibiro bya Facebook bingana n'abantu bari kwisi bandanye mukanda subscribe na comment kuri mikoro mwa kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Alex n'abana y'abahamasana bameze neza cyane turabakunda cyane gose